ndabaramukije cyane banywanyi musanzwe mukurikirana Youth Media TV iguma ibazanira ibintu bimeze neza. Uno munsi tugiye kuganira ku kibazo c'abashinga ntahe ya no munsi abashinga ntahe nimwe mushikiriwe twama tuzana ivyigwa vy'abakenyezi, ivyigwa vy'abigeme, ariko no munsi abashinga ntahe namwe nimushikirwe. Tugomba twige, ngomba ndabereke umuti umushinga ntahe ashobora kwikorera kugira ngo bigende neza iyo ariko araduga bugarama canke aduga mwijenda, kugira ngo bishobore kugenda neza. N'icahe canke n'ivyahe umushinga ntahe yoshobora gukoresha. Ariko utararaba ino video, gira follow kuri Facebook, ugire subscribe kuri YouTube, gira share na like na comment. Ico ubona kici kikuzazaniye twagusaba ukaza kukitubaza muri comment, turakwishura nkuko nawe ushobora kuba ufise ikibazo. Hanyuma ico twashaka tuvugane ko twashaka tuvugane ku bantu b'abashinga ntahe ushobora gusanga kenshi bigora mu gihe c'imibonano mpuzabitsina. Ikintu nashaka ndababwire abantu b'abashinga ntahe bashobora kuba bafise ivyo bibazo, ica mbere na mbere nomanza gutanga impanuro imbere yuko ndababwira umuti umuntu ashobora gufata. Ica mbere, irinde cyane ku bintu vy'imirire y'isukari. Dufase icayi, muratubabarira gato, dufatiye ku masukari aciye mu ma industry. Hanyuma umuntu kwirinda kunywa inzoga, kunywa itabi, ibyo ni ibintu vyica cyane umushinga ntahe mu kugira akore imibonano mpuzabitsina. Ariko rero tugerageje tukaza turanywa amazi cyane, tukagerageza tukirinda ibintu bishobora kudutera hernie ariyo musipa canke kudutera amibe. Ivyo byose ni ibintu bishobora kudufasha kugira ngo mu ngo zacu bigende neza. None twokora gute kugira ngo dushobore kuba twoshika kwihangiro umugabo muzima ashishikare kugira agateka mu rugo rwiwe? Ica mbere na mbere no kwifuza kukubwira na gusaba urondere ibi bintu bikurikira. Rondera ifenesi. Ifenesi umaze kuyirondera, yishire nuyitonore neza bihagije. Hanyuma uco uyikata duto duto uyishire mu kamashine gakora juice ariyo bita blender. Uhejeje ivyo cugenda urondere amata y'ifyufyu. Amata y'ifyufyu uhejeje kuyaronka, cufata amata angana inusu y'iritiro, bizovana n'ifenesi waronse ukuntu ingana canke na blender ukoresha ukuntu ingana. Hanyuma uce ufata ushiremwo, ufate ya mata usuke muri ya fenesi washira muri ya blender, noco ubikuba bisye ubigire ijuisi. Wa mutama wanje we, fata igikombe kimwe mu gatondo, ikindi gikombe saa sita, ikindi gikombe ku mugoroba. Bifate iminsi 14. Muta uzogaruka ngaha uvuga yuko nakurangiye umuti muzima. Icitonderwa ngiki, umuti ntushobore kuwufata uno munsi nejo canke hirya yejo uca ubiheba, canke ngo ufate uno munsi ngo wongere ufate ejo canke wongere ufate hirya yejo. Umuti nuwufate nkuko bawukubwiye uzokugirira akamaro. Ikindi citonderwa ngiki, uriko urafata uno muti irinde gufata ibintu vy'amagaze. Dufashe inzoga, amafanta, ivyayi vy'isukari. Teka icayi, shiramwo ubuki. Isukari si nziza, yihebe kandi bizokugirira neza. Ikindi kintu ndasaba abantu b'abashinga ntahe, gerageza muze murafata ikiringo c'ukuza muranywa amazi. Ivyo navyo ni vyiza cyane, bituma umuntu shinga ntahe agira amagara meza kandi bizodufasha cyane. Ibisigaye navyo nasaba abantu musanzwe mukurikirana Youth Media TV, gire subscribe, comment, share na like ku rubuga rwacu rwa YouTube. Genda kuri Facebook, gira follow, like, share na comment.
ikibazo ubona ko kikubangamiye canke utatahuye neza, wotubaza muri komantere kugira ngo dushobore kukugira ku muriri uko ibintu ushobora kubitegura. Gerageza ubaze ico ari cyo cyose wumva utatahuye, turakwishura n'urupfasoni nk'uko uzoba watwituye. Ibisigaye navyo aho dusanzwe dukorera ni mu gisagara ca Bujumbura, muri komine Mutimbuzi. Ufata imodoka ija mu Kajaga uri mu gisagara ca Bujumbura, ukururukira ahantu bita kuri Plaza Hotel canke ku Nzoka. Uhashitse uca udutelefona ku nimero ikurikira kuri WhatsApp ni 61 22 54 34. Iyo niyo nimero udutelefona ko kuri WhatsApp kugira ngo Ikigo Menabo dushishikare kubafasha. Murakoze cyane.